hari impamvu zitatu ngiye kukubwira zituma umugore abesha nk'uko yarangije. Mbaye ikaze cyane kuri channel, nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Fufu the Boss, nama nabategura ibiganiro bijyanye n'ivyingo n'imiryango. Uyu munsi rero ngomba turabire hamwe impamvu zitatu gusa zishobora gutuma umugore abesha umugabo wiwe mu gihe bahejeje gukora imibonano mpuzabitsina ugasanga aramubeshe ko yarangije. Impamvu izi zitatu ntarabandanya, ngomba kubibutsa ukanda subscribe, like, share na comment kuri iyi channel kugira ngo uko tuzokwama dushiraho ibiganiro byacu buri gihe muzoze murabibona biboroheye. Uyu munsi rero ngomba guhagarariraho cyane kuri izo mpamvu zituma abagore babesha. Umugore ugasanga aribesheye, akemeza umugabo ko yarangije, akemeza umugabo ko yamushikaniye ku ndunduro, akemeza umugabo ko yaryohewe kandi atigeze aryoherwa habe namba na gatoya. Ibi bintu birakunze kubaho ku badamu cyane. Kuki ubesha ko warangije umudamu? Kuki ushobora kwemeza umugabo ko warangije utigeze urangiza? Mu gihe uri kwemeza umugabo wawe ko warangije kandi utigeze urangiza, menya yuko utuma umugabo adashobora kwiga indi tekinike ashobora gukoreramo imibonano mpuzabitsina. Twabonye neza yuko gukora imibonano mpuzabitsina ni tekinike. Gukora imibonano mpuzabitsina biri mu buhinga bushobora gukorwa kugira ngo ibintu bigende neza. Rero mu gihe wabeshe ko umugabo wawe warangije, umugabo acafatira hajya nyine akavuga ati umudamu wanje ninaza ndamukorera ukunyene nihazuza ararangiza. We akibaza ko urangiza, mugabo kumbe wowe nturangiza, ahubwo uri kumubesha kubirane kurangiza kandi utigera urangiza, utigera ugeherererwa n'igikorwa. Ntabwo ari byiza rero mwabadamu mudukurikirana kubesha ko warangije utigeze urangiza. Niba utarangije, vugisha ukuri, bwira umugabo wawe, sheri ntabwo ndi kunyurwa, sheri ntabwo ndi kurangiza, sheri ntabwo wanshikanye ku ndunduro. Kubera iyo umubwigije ukuri, uno mugabo ari igindi tekinike ashobora kubikoramo. Nimba mwahora mukora imibonano mpuzabitsina, akarorero mugaramye, arashobora kunahindura na position akavuga ati reka duhindure postere, kumbure iyi postere twahora tubikoramo iri mu mapostere atuma utarangiza cyane udashikana ku ndunduro, reka nanjye mpindure. Namba atahora gukaresa muri ujya mwanya wo gutegura intango. Twabonye neza yuko iki gikorwa kijyanwa no nitegurwa. Iyo habaye gutegurana, ibintu biraheza bikagenda neza. Iyo habaye gutegurana, bituma umwe wese yumva ko igikorwa acishimiye, bituma mwese mujya muri moto. Okay? Nimba atahora gutegura, akava ku kazi akitegura neza, ugasanga aragushikiye ko atiriwe aragutegura, gutyo ntuzoshobora kumva kuryohewe. Umaze kubimubwira ko utaryoherwa, acagerageza kwiga ubundi buhinga bwo kugukoreramo imibonano mpuzabitsina, gutyo bikaca bituma ushobora gushikanwa nawe hehe ku ndunduro. Mugabo utabivuze ukamubesha kuryoherwa, azogumira hahandi nyene umugabo. Okay? Umugabo ni nk'umwana, iyo umushize ntiyajya, azugumira hahandi nyene avuga ati aha hantu murankorera umugore wanjye akanirwa pe, nta mpamvu yo guhindura. Kubera iki? Kubera ukumubwira. We afata ayo majambo uba umubariye, ntabwo yishiramo mu mutwe ko buri kuramubesha. No, we afata ya majambo nyene uba uri kuramubwira. Rero uko kubesha rero ukoresha ntabwo ari kwiza, kubera ko ni uzokwamana intuntu, nta buryo zo kwigera ugira nk'abandi, uzokwamira hahandi nyene. Wewe arakora imibonano mpuzabitsina akarangiza akavyasa, ariko wewe ntabwo uzigera uryoherwa. Hanyuma rero umaze kubikora gutyo, harageraho utangura kugenda uri kuradondagura umugabo wawe ngo ntaze gukora imibonano mpuzabitsina, ukanamuca inyuma kandi ari uri kurabikora umudamu. Ntabwo ari rero byiza kubesha ko warangije utigeze urangiza. Impamvu ya mbere rero akenshi uzosanga abadamu banabesha ko barangije niyahe: kuba ataza aryoherwa mu gikorwa. Iyi ni impamvu ya mbere ituma umugore abesha ko yarangije. Akabesha ko yanyuzwe kugira birangire. Okay? Agerageza kubesha umugabo ko yanyuzwe kugira ngo umugabo amuveko, aramurambiriye, ivyo ariko arakora ntabyo yumva, ntariko aramushira muri mundu. Rero kugira ngo uyu mugabo ndamubeshe ko kugira ngo arangize, nuko namubesha ko naje ndangije canke naryohewe kugira ngo birangire. Iyi ni impamvu ya mbere ishobora gutuma umugore abesha ko yarangije atigeze arangiza.
impamvu y'igikorwa mu gihe ariko arakorana rapport sexuelle n'umugabo wiwe kubera ko atanu umunsi amuryoherereza, atanu umunsi amushira muri monde, atanu umunsi barabikora ngo yishime. Iyi iri mu mpamvu za mbere zishobora gutuma abesha umugabo ko yarangije kugira muveko. Okay? Kugira ngo amuveko akaca amubesha ati sheri n'ukuri wanjyoheye, sheri n'ukuri narangije, sheri n'ukuri numva ngomba kurangiza. Hari n'ababivuga igitsina kiri ndani ariko arakorerwa iyo mibonano mpuzabitsina akemeza sheri we ati numva ngomba kurangiza, sheri numva, kandi atani muri iyo mudu ntariyo ariko akamubesha tisherigira rero urabe ingene ushobora kurangiza je ubwanje numva ngomba kurangiza, numva narangije. Umugabo rero akaca akoresha ingufu zose zo kugira akora igikorwa kugira ngo nawe arangize, kuko amaze kumva ko mudamu yamubwiye ko yarangije, nawe akaca yiha ingufu zo gukora kugira ngo nawe arangize. Kumbe umugore ntiyarangije ahubwo akeneye yuko umugabo arangiza hanyuma aheza muveko. Iyo ni impamvu ya mbere. Kutanyurwa mu gikorwa, kudakorerwa igikorwa nk'uko acumva, kutamushikanira ku ndunduro biri mu mpamvu zituma umugore abesha ko yagize ntiyarangije. Kabiri, kuba abona ko utamushikanira ku ndunduro bituma abesha kugira ngo ataguca intege. Okay? Uko kutamushikanira ku ndunduro nabyo biri mu bintu bituma abesha ko yarangije kugira ngo umugabo ntacike intege. Umugabo kugira ngo agire ijambo, kugira ngo umugabo abone ko igikorwa gikora neza nahushwe. Okay? Yanka guca intege umugabo wiwe kugira umugabo ntabone ko atazi akazi, kugira umugabo ntabone ko atazi kurongora, kugira umugabo ntabone yuko urumva ntabone yuko ari umugabo mu rugo, bica bituma mubesha. Okay? Bica bituma mubesha kugira ngo umugabo agumane bwa bugabo bwiwe, yumve yuko nawe mu bagabo arimo, yumve yuko ahora atuma umugore warangiza, bigaca bituma umugore gutyo amubesha ko yarangije, ko aryohererewe igikorwa. Yanka guca intege umugabo wiwe, gutyo bituma agirane amubesha. Iyi ni yindi mpamvu igira kabiri. Impamvu ya gatatu ariyo ya nyuma, kuba yakubesha ko arangiza nyuma bikamunanira gusubira kukubwira ko atahora arangiza. Okay? Ubwa mbere nyene yaguma kubesha ko arangiza, akaguma kubesha ko arangiza, sherura biranyu iyo dukoranye iki gikorwa urandyohera, uranshikanira ku ndunduro, gutyo akaguma kubesha. Rero impamvu igira gatatu, harageraho umugore arambirwa. Okay? Hageze aho arambirwa, kandi ubwa mbere yakubwira ko wahora umushikanira ku ndunduro, impamvu rero igira gatatu, asubira kwibaza eske uyu mugabo ninamubwira ko ntarangiza arashobora kunyibazaho gute? Uyu mugabo ninamubwira ko igikorwa ntacyumva, ntahora ndangiza, arashobora kuca nyikeka ati hari ahantu ushobora kuba waragiye warasohotse hanze uronka abandi bashobora kuba babigukorera ukarangiza. Haca habaho amakenga. Yarakoresheje kwizeza umugabo ko ahora amuragiriza mu gikorwa, noneho arabibayemo imyaka myinshi, noneho hageze harambirwa. Kuko sindakubesha, umudamu agoma akore ku gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntarangize, harageraho arambirwa. Iyo hageze rero kurambirwa, kubera ko yahora yanka ko umugabo wiwe amuca intege, yahora yanka kumuca intege, kubimubarira, akahora yanka kumubwira ko atarangiza, bigatuma gutyo rapport sexuelle ashobora kubimukoresha n'ingoga kugira ngo amuveko. Nyuma rero bimaze kumuduhira, nyuma rero amaze kuruha wa mugore, harageraho yifuza kuvuga iyo jambo, amubwiza ukuri ko atahora agirane, atahora arangiza. Rero akaca yibaza rero, ndabihera he? Ninamubwira ko nahora ndamubesha, eske anyiyumvira gute? Ashobora kunyibazaho gute ninaza kumubwira ko ntahora ndangiza? Umva aho bica bimugora uburyo ashobora kwisobanura. Kubera iki? Kubera ko ubwa mbere yaguma amubwira ko arangiza kandi atarangiza, kandi aho rero umubiri wo uramaze kuruha, aramaze kurushwa na kujya kuntu atarangiza. Noneho rero akiga tekinike y'uburyo ashobora kubibwira umugabo bikananirana. Ibi rero bifise konsekanse mbi, kubera harageraho aca byigumizamo avuga ati ninamubwira uyu mugabo ko ntarangiza ashobora kunyiyumvira ukundi kuntu. Rero ko umubiri warushe,
nkaba ntarangiza bisemo kuja hanze, bigaca bituma ashobora guca inyuma umugabo wiwe bitewe n'ubujuju yakoresheje intango abesha umugabo ko arangiza kandi atarangiza. Kuki rero ubesha ko warangije utarangije? Mugore mwiza uri kunkurikirana kuri izi video, nguma ngenda ndatanga, nguma ngenda ndigisha, kizira kikaziririza nejo bundi kubwira ko umugabo wawe uhora urangiza mu gikorwa kandi utarangiza. Mubwiza ukuri, nabibabwiye intango, mubwiza ukuri, mwisobanure ko neza, umubwira ati sheri ku by'ukuri iyo tubikoze ukuntu mwiyugurure ko umugabo wiwawe ntumutinya. Ibyo nivyo byica abadamu benshi, ugasanga umudamu ari kwihagararako, umudamu ari kwihagararako, ukavuga ko urangiza utarangiza. Kubera iki utarangiza? Kubera iki uvuga ko urangiza? Mu gihe urangiza mubwiza ukuri, ndarangiza bivuye he? Ku mutima. Sheri uranyuzuza, uranshira muri mudu, ndaryoherera igikorwa, bibe ibintu bya nyabyo, apana bya bindi ibyo kuvuga ku muntu ku mutima bidahari. Ubu uriko ni wowe wenyene uriko urigirira nabi nk'umudamu, kubera ni waguma gutyo ntuzokwigera urangiza, bizogutuma guca inyuma umugabo wawe ngo umugabo ntabyazi kandi ari wowe umuhaye inzira yo kuja hanze. Icarana n'umugabo wawe mubwiza ukuri, sheri burya simora ndangiza, nubwo namba warigeze kubimubwira ko urangiza utarangiza, nta mpamvu yotuma utabwira umugabo wawe ati sheri reka twicare tuganire. Iki kintu bacita ikiganiro hagati y'umugore n'umugabo, kiza mu nzira nyinshi zitandukanye. Swate murashobora kuganira iby'ubuzima, mukaganira iby'imibereho yanyu ingene mubanye mu nzu, mukanaganira n'ibijyanye na rapport sexuel, ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, navyo nyine ntari mite mu bifitiye yo kubiganiraho. Kanatsinda turazi neza ko ari byo byubaka urugo, nibyo bituma umugore n'umugabo bubakana neza mu mahoro n'umutekano, bigatuma urugo rwubakika. Wayi mudashobora kwicara hasi ico kibazo mugitorera inyisho, mubwiza ukuri. Nahora ndabikubwira mugabo ntibisobanura ko nahora ndangiza, ahubwo nkeneye ko duhindura ibintu. Ndabe ko nanje umubiri wanje uruhuka, twambaye imibiri, twese dufite imibiri, nta mpamvu rero yo kubihisha. Kuki ushobora kubesha ko warangije madame unyumva utigeze urangiza? Ibi bintu abagore benshi barabifise koko, abagore benshi barabifise. Ukaja ngaho ukabesha ko warangije utigeze urangiza. Nimba warangije mubwiza ukuri tinarangije, nimba utarangije nawe vugisha ukuri kutarangije, muhindure position, muhindure uburyo muhora mubikoramo, muzane indi strategy nshasha ituma nawe wagushikanira he ku ndunduro. Okay? Uyu munsi rero iki nico cigwa nashoboye gutanga uyu munsi. Ahazaza tuzobigisha ubundi buryo bushobora gutuma ushobora kubona umudamu ko yarangije, bya bimenyetso bituma umugabo ashobora kubona umugore we ko yarangije. Kuri ba badamu babesha ko barangije, tugomba kubategurira ikindi cigwa twereka abagabo ibimenyetso bizotuma mumenya ko abadamu banyu bagize ntibarangije. Ivyo bimenyetso ninamara kuvyerekana ukabikurikirana, mu gihe madami wawe ariko arakubwira ko yarangije, uzomenya ko yarangije canke ko atagize ko atarangije. Okay? Uzomenya yuko yarangije canke ariko aragufekinga ko yarangije. Okay? Ubuzima bwo gufekingana ntabwo ari ubuzima bwiza, kubera ko umubesha ko warangije utigeze urangiza kandi ari vya fake. Ukamuha ko haje umugabo muri fake, ukamuha kura intege, ukamuha umugabo intege muri fake. Sheri wankoreye neza kandi atigeze abikora, umugabo nawe akiyumva inguvu, akiyumva fier ati jewe uyu munsi nakoreye madame neza, kumbe nta n'ikintu na kimwe yigeze akora. Murakoze cyane ababandanya batukurikirana, Imana ibahezagire cyane naho bitaha. Bye bye.